cyane no iwacu iminsi ya gatatu ni ya Mungu bayihaye kuramukanya hamwe n'iminsi mikuru rero amamanza. Ego cyane. Ni byiza. Ego cyane. Mwamenye ko turavugana ku bijanye n'ururimi rwacu rw'ikirundi no musi. Yalo? Alo, muranyumva? Yalo. Twe turabumva neza nta kibazo. Sabwe? Twebwe turabumva nta kibazo kabisa ku ruhande rwacu. Yego numvengejwe si cyane umenga riri kure. Ijwi ryacu umenga riri kure. Yego. Ngira mu buhinga bw'ivyuma hariho akagoranye gatoya. Ubu muratwumva neza? Yego mworaba. Ubu biko biraza. Ariko mu gato byoba byiza gusumba. Muti? Mwoduza gatonyi gusumbya ha byoba byiza. Okay. Eka bariko barabumva baraza kongera akajwi. Yego cyane. Ubu naho? Biriko biraza buke. Ubu muratwumva? Yego cyane. Twariko turabaza rero kubijanye n'ururimi rw'ikirundi. Mwe mubona yuko ururimi rw'ikirundi ruko ruratera imbere canke ruko rurasubira inyuma canke nyene ngo waruri hahandi ntirutera imbere canke ngo rusubire inyuma? Yego me murakoze kutwaza ico kibazo. Umuntu ariko yihweza baheri muri kahise gushika uno munsi. Yego. Turabona ko gitakaza agaciro uravye aho gikoreshwa haba mu mpande zitandukanye ni mu naho batandukanye usanga umuntu ariko avuga n'ikirundi akivanga n'igifaransa canke icongereza. Ibyo bikerekana neza yuko ururimi rw'ikirundi ruriko rurataka novera kabakera. Nk'akarorero hariho nk'abana cyangwa abantu bakuze bubobaza n'ijambo mu kirundi rikamunanira kubera aryumva mu gifaransa abantu baramukanya umuhuye n'umuntu bikari navyumva mu gisagara mugana aho uja mu mitumba ni poa ariko kera tucaruka mu minsi heze wumva ati namahoro mugubu wo muhora wose ni poa umva rero usanga ca kirundi cyamaze kugenda. Sinzi ko ngira kubera ngira atahenshi gikora canke n'abasaba ubuzi usanga bakoresha igifaransa canke icongereza. Sinzi ko ariyo mvo. Ego nibaza ko rero mu majambo make ikirundi kiriko kirata akanovera cane kubera hatariho abantu ariko bagisubiriza. Yego cyane. Murakoze nivyo. Yego cyane. Murakoze nivyo. Kuko nibyo turabona yuko hariho mbere no muri leta hamwe usanga kenshi bakoresha igifaransa gusa. Nibyo twari tugiye gutangurira ko tugira amahirwe muca muraduhamagara. Yego. Turaza kubiganira ko abariko baradukurikirana ibikibiriraho kuri YouTube tubereke neza ukuntu ibintu bimeze kuko hari nk'uko turiko turabivuga bwa kare amategeko mu bisanzwe nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga ategerezwa kubanza gusohoka mu rurimi rw'ikirundi ariko usanga ubu amategeko asohoka mu gifaransa kandi ugaca usanga ntibayahindura no mu kirundi agacaguma ari mu gifaransa gusa. Alo? Niyo ngorane nyene dufite bino. Alo? Turabumva. Yego nakumvuga ati niyo ngorane nyene dufise uko bitusa Faransa. Yego. Nukuvuga ikirundi kigironka agaciro katari kanini cyane canke mbere ugasanga
banacinye naho gaciro tutaza kugira. Nibyo ibyo turabihurizako. Ngira babazikubita gashi kugira ngo bahindure ingendo batangure kuza barasohora amategeko ubwa mbere mu Kirundi hanyuma bagaca bayahindura mu zindi ndimi igifaransa n'icongereza canke n'izindi ndimi zisanzwe zemewe n'amategeko mu gihugu. Yego. Hari akandi kajambo mushaka kongerako? Twashaka gusaba nkumbure bagaruka igikirundi ko nka cane cyane ko turi abarundi tugerageze ikirundi tugiha agaciro. Nico nabonye kenshi abantu avuye ngaha agasimbira mu Rwanda kamarayo n'iminsi 2 canke 3 usanga mu Burundi ariko avuga ikinyarwanda. Je nkibaza nti none nico cyo kiryoshe gusumba ikirundi cy'iwacu canke cyo bagifite agaciro gusumba ikirundi. Nkasaba umurundi wari wese akunda Burundi ahari hose yibuke guha agaciro ikirundi catureze twonse na cyane n'abari mu mahanga usanga hariho nafise abana atazi n'ikirundi kandi akaba avuga ko barundi bose. Nico nyene naco kiratangaje ko n'umurundi atazi ikirundi none iyo bari umurundi wahe. Ndumva ko byoba ngombwa ngo iyo mico ikurikizwe hose bumve ko ico kirundi kiriko kirakurikizwa hose neza. Murakoze cyane ahubwo nibyo turafise murakoze cyane ahubwo umutumire uno munsi twari tumufise ku murongo ariko byaciye bicika ariko turagize amahirwe aragarutse ubu twava tuganira rero yego tubana ikiyago cacu. Murakoze cyane Rudini. Murakoze namwe. Mugire umugoroba mwiza rero. Hello. Sa? Mugire umugoroba mwiza. Urumva rero uyu yari umushinga ntahe Rudinira Desire yatwakuye ari Bujumbura atubwira ibyiyumviro byiwe kubiriko dogo biba ku rurimi rw'ikirundi ko rutari kuratezwa imbere. Nuko rero twari dufise amahirwe kuko no musi twari dufise umutumire ku murongo wa Skype ariko yaciye agenda ngira ibyuma ntibyagenze neza mu buhinga bw'ivyuma ariko reka dufate akaruhuko gatoya kugira ngo dusubire turabe mu buhinga bw'ivyuma uko vyifashe kugira ngo tuganire n'uyo mutumire wacu wuno musi. Nuko reka tuje mu karuhuko gatoya turaza kugaruka. Murakoze. Asumba majuru Mwami Hosanna Hallelujah Amasiri muduku mwami hallelujah Hallelujah Hosanna Mwami Hallelujah, hallelujah.
turagarutse mu buhinga bw'ivyuma biracagoranye gatoya kubera umushizi twari dufise amashusho yari yagiye ariko rero ubu asa nuko yagarutse umutumire wacu rero sinzwe ariko aratwumva muratwumva hiyo ariko benga ijwi ryanyu riri hasi cyane murashobora kuduza ijwi gatoya ego tuvuze duti turabumva neza cyane nuko rero turafise umushitsi ntidushobora kumuvuga izina we nyarashobora kwivuga izina kuko n'umushinga ntahe n'umugabo turaza kuganira nawe ku bijanye n'ikirundi muri iki gihugu cyacu n'umurundi asanzwe aba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko yidondore hanyuma tuze kubandanya tuganira ijambo ni gwaye ego murakoze cyane jewe nitwa Steven Raphael abenshi bakaba bampamagara cyangwa bakaba banzi ku izina rya Biko nk'uko bikivuze nk'abasanzwe ndi umurundi mba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Texas mu gisagara bita Houston neza cyane Houston gisagara kinini cyane kandi ciza nuko ego kabisa nk'uko kivuze ni kinini kirimo abantu benshi twavuga nko mu 2014 ibiharuro vyerekana ko hari hasanzwe hari nk'abantu bangana miliyoni 2 n'ibindi rero ubundi batatu turi kwaba hafi nk'imiliyoni 3 gutyo nivyo numva abantu batari bake ubwo rero tubabaza ikibazo tuko turavugana murazi neza ko tuko turavugana kubijanye n'ururimi rw'ikirundi twarasanze yuko musanzwe muteza imbere ururimi rw'ikirundi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane aho muherereye i Houston mukaba mufise n'ikiganiro musanzwe murongoye kandi mukavuga ikirundi muri ico kiganiro cyanyu mukaganiriza abana mu kirundi n'abantu bakuze mbere ico kiganiro kikaba citwa the SUB show mbega none mutubwira icarico the SUB show the SUB show no ntaze nk'isiguro yaziriya ndome zine novuga the S
twabigize nubwo ndiko ndavuga mu Kirundi bivanye nuko je nakuriye muri Tanzania, Uburundi ntabwo nzi, Burundi sindabozi. Nuvuga ati byarangoye cyane kuba notora imfunyo y'ijambo rito nshobora gukoresha mu Kirundi. Nca nkoresha Igiswahili. Rero ijya ace anoyita ko ari sauti ijwi. Hanyuma iriya y ariyo ye, ya sauti ya, hanyuma u ariyo yu, uamsho, ijwi ry'umuvyuro, b Burundi, sauti ya uamsho Burundi, ijwi ry'umuvyuro i Burundi. Nico novuga ati iriya SOB isobanura. Byiza cyane. Umva ko birumvikana namwe byarabagoye gatoya kugira ngo mushobore kuronka ayo majambo mu Kirundi byoroshe, kandi mwavuze yuko mutirigara muja mu Burundi, mwavukiye hanze mbega? Ego Burundi ntabwo nzi kabisa, nyene ndabwumvuka ariko nkumva nyene kubukunda, ntabwo sanzwe, ntabwo nzi mu bisanzwe. Urumva rero namwe Kirundi mwacize hanze y'igihugu, abavyeyi banyu bo barabigishije Ikirundi. Ego cyane. Ni byiza. Nivyo rero abarundi benshi baba mu mahanga ntibigisha abana babo Ikirundi. Mbega womenya impamvu ituma abarundi baba hanze benshi batigisha abana babo Ikirundi? Ico novuga ubwa mbere nuko ntitwimenya abo turi bo, kandi ntitwikunda. Nico novuga muri rusange ko abarundi aho turi turabantu dufata imico yaho tuba tugiye mu minota nk'ibiri, tukaca tugerageza no kwereka bari abantu dusanze ko tuyizi no kubarusha. Rero nuvuga ko kwiyanka turiyanka cyane, ntabwo twikunda. Ko twabaye twikunda ntabwo twoba dufata canke atwona kumengo ingabire twawe n'Imana ni ikintu gisanzwe. Nivyo uheje kuvuga ibyo Rudinira yavuze nawe nyene, avuga yatanze mbere akarorero yuko hariho abarundi bajabuka bakaja mu Rwanda, umunsi umwe bagarutse ugaca usanga batangwe kuvuga amajambo y'Ikinyarwanda, barahevye Ikirundi. Umva bijanye n'ibyo namwe muvuze, bisa nuko umenga ururimi rwacu nituruha agaciro. Niko kimeze uri kuraraba. Je sinzi, nabagerageje kwiyumvira ndaraba mbe nikosa rikozwa nabande, nikosa rituruka he? Wewe sinzi umuntu canke aho numvise umuntu avuga ati umwana avuka ameze nk'urupapuro rutanditse ko n'ikintu na kimwe. Yego. Ivyo umuvyeyi yanditse kuri ruya rupapuro rw'umwana wiwe nivyo abantu basoma. Yego. Rero twebwe nk'abantu canke wewe wavutse ufise umuvyeyi, ivyo yakwanditseho canke yakwanditse ko nivyo ugira gute, nivyo usomeka ko, nivyo abantu babona. Rero abavyeyi canke ababa bari imbere y'abandi nta nguvu bashiramo zo kwerekana ko Ikirundi ari ingabire yacu nk'abarundi, kandi atandi hantu izogenda atari mu gace Imana yasize mwico kintu. Kuko Imana kugira ngo itange Ikirundi kagiha abarundi, sikuba ko Imana ari injuju, sikuba ko Imana itabonye ko kidukwiye. Mugabo urumva kubera tutikunda kandi bakunda n'ivyacu biba gutyo nyene. Nivyo kabisa. Reka turabe aka video gatoya mwashoboye gushira habona muriko muraganiriza abana bi Texas mu Kirundi, hanyuma abariko baradukurikirana ikibiriraho bashobore kubibona nabo nyene. Yo urazi Kirundi? Usenga iki? Okay. Weni sawa. Nawe witwa nde? Ni Vikinde. Amenyo wayasize. Okay. Nawe witwa nde? Ndakana amenyo barari ninde yako? Ura niko bitaro. Nihe? Bitendeze. Bitaro hari bakuri amenyo. Waraje none. Wagize twereke umunsi bagukura amenyo yagenze. Twereke abareke kambe kweke kintu wagize.
waryamye gira amaso turangene waryamye umiriza turangene waryamye aho ni sawa nawe Moses ni sawa witwa nde icyo ni kirundi wavuze ni sawa nkuko ubona that's why we show ni y'abantu bose aba ni abana bo muri Houston Texas turi kumwe nabo hano muri inama we Amina ukunda iki urakunda umuziki urakunda kuririmba umuziki wa hari gatoya wibuka akaziki ko muri Tanzania none wamenye gute ko umuziki wo muri Tanzania none okay urakunda gusingi singinga gatoya tu nawe urakunda gusingi okay singinga gatoya tu gatoya naba hariye gusingi singinga fatu gusingi gatoya babita kuririmba gusingi ani gusinginga mu Kingereza urabye gusingi nawe ukunda iki nawe papa arihe
badutora cyangwa baba batowe kugira ngo baduserukire baserukira Burundi bagaserukira n'abarundi kandi icyerekana ko turi abarundi ni bwa kuba turi abarundi hanyuma n'ikirundi cyacu nkuko bakivuze ugiye ku mirongo cyangwa imihora abategetsi n'abandi bo batari abategetsi bakora ibikorwa byabo bakora kubijanye n'ibinyamakuru usanga kenshi biyumvamwo gukoresha ururimi rw'igifaransa mu gihe bazi ko mu miliyoni 9 cyangwa 10 z'abarundi abenshi bashobora kuba bumva ikirundi. Jewe rero nkama ni ikibazo mbe ni kubera iki ivyo bisata ngira kamaro cyane iyo migwi ngira kamaro mu gihugu usanga iri kwirakoresha igakoresha urundi rumi go hanze mu gihe baba ariko barakora ibikorwa by'abarundi n'uburundi. Ikirundi kimaziki mbe kubera iki kirundi umengo twofuma tucitira indi zina tucite n'ikirundi kuko nakamarama uko nimba ari kirundi tukaba turi abarundi mugabo ugasanga ku mihora imwe nituvuge iyo mihora iboneka ya leta ariko turashobora kuvuga ati imihora ya leta ni henshi no mu binyamakuru urashobora gusanga ikinyamakuru ni iwacu izina mugabo ugasanga ibintu byose bakora buri gihe babivuga mu gifaransa mbe tuba turiko turatanga raporo mu bafaransa n'ababirigi cyane n'abandi bantu turiko turabikora ku nyungu y'abarundi ni kintu mbona ko cyakozwe umwanya muremure abagiteye ubwa mbere batwanditse ko twavuye mu bukoroni muga hari ubundi bukoroni twebwe nyine twishira mu nyine usanga turimwo bigoye kugira ngo tuzobuvemo kandi ndabona ko bwo zofu batubwa mbere abantu barabugwanije burabushobora muga bukoroni bwa kabiri birakugira ngo tuzobuvemo. Oya ibyo nivyo nukuri ururimi rwacu rw'ikirundi rwari rukwiye kugarukirwa kuko nivyo usanga no mu makungu mbere ruta hari abantu benshi bataruzi. Ejo bundi niho nariko ndaraba ku umuhora wa abantu benshi bakunda gukoresha bashaka wa Facebook. Ndiko ndaraba ku muhora wa Facebook hari ahantu hari indimi ushobora gutoramwo ariko nasanze ikirundi kitarimwo ariko ndavye igiswahili nkasanga kirimo ndavye ikinyarwanda nkasanga kirimo. Nivyo rero birashoboka yuko twebwe tutitaho cyane ikirundi ariko tukitaho cyane izindi ndimi zo mu mahanga gusumba ikirundi cyacu. Reka tufata akaruho gatoya bambwiye yuko mu buhinga bw'ivyuma amajwi atari karamera neza nuko turaza kugaruka mu mwanya muto cyane ubwo turasubira Steven. Okay, muragize neza. Yes, I know. Sing with me this song. My life depends on you. My life depends on you. It's so long begun through my love. Ego tubana ikiganiro cyacu rero cuno munsi kubijanye n'ururimi rw'ikirundi. Nivyo turabona yuko hari ingorane nyinshi cyane kubijanye n'ikirundi. Nivyo kiragoye hari abarundi benshi nkuko bivuze nawe urimwo nanje mbere washaka ndimwo navukiye mu mahanga usanga ikirundi kitugora cyane mba twacize bitugora kuko twagifatanya n'izindi ndimi zaho twari duherereye ugaca usanga rero dufata indimi zibiri canke zitatu carimwe bigaca bisa n'ibigorana gatoya ariko abari mu Burundi bobo ko bakura bavuga ikirundi bari kumwe n'abavuga ikirundi bobo ntibari kugira ingorane nk'izo twebwe turi mu mahanga dukunda guhura nazo. None mwibaza yuko hokogwa iki kugira ngo
ikirundi gitera imbere nk'izindi ndimi, abarundi bagiye mu Rwanda ntibagaruke batangura kuvuga amajambo y'ikinyarwanda, ugasanga umuntu ariko aravuga ngo hari amajambo usanga mbere bahevye y'ikirundi bagaca bafata amajambo y'ikinyarwanda. Hokogwa iki kugira ngo ibyo bintu bihere canke bigabanukeho? Ico mbona niyumvira ndibaza nk'abategetsi batwiretse akarorero kandi nko mu n'amashinga amateka bagahindura amategeko, kuko amategeko si ikintu uvuga ngo nibuye ridashobora kugira gute ridashobora kuva. Barabe bavuge bati nka abantu bose bakeneye kurondera imfashanyo canke bagiye mu biro vya leta, komine canke kuri province, ahantu hariho hose umuntu ushoboye kuza kuronka imfashanyo, bihindurwe bikorwe mu Kirundi. Uri kuraraba ebwo abantu nibangana canke izina ryawe n'izina ryawe, wewe ni wewe, mugabo umuntu urashobora kwiga ku wundi uri kuraraba. Nariko ndakurikirana amatora y'ubushize muri Tanzania. Ujya muntu atangaza ivyo avuye mu matora, yabitangaza mu rurimi rw'igiswahili, n'abantu hariho abari baje gukurikirana amatora bavuye muri Europe n'ahandi. Yafata umwanya muto cyane wo kubabwira muri make ivyo yavuze, akabigira mu mfunyapfunya. Mugabo uri kuraraba nk'abarundi ngene usanga tumeze, tubona ko umenga duteye imbere canke ibintu vyacu biri ku bihe bigezweho mu gihe twadukoresheje igifaransa canke icongereza canke igiswahili n'ibindi bintu. Jewe ndumva ko abategetsi canke abo bahagarikiye abandi bogerageza gushinga amategeko avuga ko ahariho hose mu Burundi turiko turavuga ibijanye n'abarundi, atari mu nama mpuzamakungu canke zoba zindiriwemwo n'abandi bantu, naho nyene baje bakadusanga iwacu dushobora gukoresha ikirundi, kuko niyo tugiye iwabo canke umukuru w'igihugu agiye ahandi ntaza kuvuga mu kirundi ngo bamusobanurire. Oya, urumva avuga uri kuraraba nka Obama canke perezida w'Ubufaransa agiye ahantu, ntaza guhindura ngo avuge ruriya rurimi rw'iwabo kugira ngo bamwumvirize, avuga mu gifaransa. Wewe yaje gutembera utagerageje ngo umwumvirize biragusha. Rero natwe twokwiha agaciro, abategetsi bakabona ko ikirundi niko rufunguzo dufise, niyo ngabirana Imana yaduhaye, niyo novuga ko nico kintu kitwerekana abo turibo, kandi nitutabikunda nta wundi muntu azoza kubidukundisha. Ahubwo nk'uko uri kurakivuga, abanyarwanda bazoza batumirisha ikinyarwanda cyabo, abafaransa baze batumirisha igifaransa cyabo, abatanzania baze batumirishe igiswahili cyabo. Mu myaka rero haruye ko bigenda biraba nko kuriya mutama yabivuze ati ubwiye no wumva umuntu ari gukoresha amajambo y'igiswahili, ari kuvuga gutya. Uri kuraraba ngo ugwize n'imyaka nk'ijana yoba iri imbere y'u Burundi kubaho, nta kirundi kizoba kiriho. Abantu bazoba bakoresha igifaransa n'ikirundi n'izindi ndimi, bizomigwa byose biveho bigende. Nivyo uciyibutsa umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ivy'indimi, nawe yaravuze ico kibazo cy'uko ururimi rw'ikirundi kabisa ariko ruragenda, akavuga mbere yuko hariho n'amajambo amwe dusigaye dukoresha atari y'ikirundi, usanga ari kinyarwanda, cyangwa asanga mbere ashobora kuba ari iryo jambo riri mu kirundi ariko rigasigura ikindi kintu, twe tukarifata mu nsiguro y'ikinyarwanda. Nk'ijambo kugomba, ugasanga umuntu avuze ati ugomba gukora iki niki, ashaka kuvuga yuko utegerezwa gukora iki niki. Ugaca usanga rero tuguma dufata amajambo ngo gahunda, ico kikaba ari kinyarwanda, ugasanga n'andi majambo nyene tuguma tuyazana tuyashira mu kirundi, kandi usanga mu kirundi ayo majambo asanzwe ahari. Ni byiza yuko twofata uko je ndavyiyumvira, indimi zose ziratira amajambo, ariko amajambo twotira yoba ari amajambo tusanzwe tudafise mu gihugu cacu canke mu Burundi mu kirundi, niyo majambo twotira. Ariko amajambo dusanzwe dufise twari dukwiye kuyagumako tukayakoresha, ntidukoresha amajambo
yo mu bindi bihugu canke mu zindi ndimi naho zoba zegeranye n'ikirundi nk'ikinyarwanda canke igiha ibyo nabyo murabyemera canke muvuga muti naho twofata amajambo avuga cyo kimwe naho nyine nta ngorane? Oya, urabona icyo jewe numva nshobora kuvuga kuri icyo kintu ndashigikiye ijana ku ijana, ahubwo uri kurara ibaza imiliyoni 9 z'abantu, miliyoni 9 cyangwa 10 z'abantu, ugasanga mwabo bantu nta bantu bahari bariko barakubita umutwe n'ubwenge bwo kurondera bakabagarira ururimi rw'ikirundi, bakagerageza kurondera ibindi bintu, bakagerageza kurondera n'amazina. Hari ibintu bidafite amazina mu kirundi, yego cyane, kuko aho uzobibona uzosanga uri kuravuga dufate ibaze uri kuravuga ikintu kanaka, naho kiba ari igiti, naho biba ari ibifungurwa, ubishyira mu buntu ngo ikintu biriya bintu, umva hari utuntu, hari amajambo menshi avuze tujya twifata twiyorohereza ngo ibintu biriya bintu, naho biba ari ibintu ari ibikarato biri ahantu umanza ukarondera ubuntu ukakibishikira mu buntu ngo ni ibintu. Umva imiliyoni 9 ugasanga turabuza abantu bagerageza gukubita umutwe wo kwiyumvira tukoteza imbere ururimi rwacu. Rero turashobora gutiza ukajya gufata andi majambo ari mu zindi ndimi ukashira mu kirundi, ivyo birumvikana. Mugabo nimba aba Chinese bashobora gukoresha igiChinese cyabo bagakora ibintu bakoresheje igiChinese cyabo, abashinwa, abanyamerika n'abandi, iriya mitwe natwe Imana yarayiduhaye, imitwe irahari, byose biva mu mitwe. Twebwe rero turiyorohereza ko igifaransa cyaje nzokoresha igifaransa, ni naho nzoba ndiko ndaja mu makungu. Uzoja mu makungu mugabo garukuri uri umurundi, kandi muri ya makungu ntibazoguha agaciro gasa na kuri yumvira ngo je kubera mvuga igifaransa ninahura n'uvuga igifaransa azoca abona ko umenga ndiwe. Oya, wewe wafashe umwanya wo kuvyiga undi yabivukiyemo, muzongana gute? Oya, ibyo ni byo kweri. Reka turabe amasanamu y'ibitwami turavuga ku bijanye n'imihora ya ngurukana bumenyi ya leta y'u Burundi hamwe n'ibindi bihugu, urabe ukuntu bimeze. Sinzi ko mwebwe hiyo mushobora kubibona neza, hiyo murabibona? Ego turabibona. Ego, urabona nk'iyo ni umuhora wa leta y'u Burundi, hariho akamenyetso kerekana yuko hari ururimi rw'ikirundi, ariko rero ugiye ugafyondaho ubwo rurimi rw'ikirundi ntiruza, haguma hari igifaransa gusa. Okay. Hanyuma inama nkenguzamateka nayo yoyo ku muhora wabo nta n'ikirundi bafise gusa icongereza n'igifaransa. Ariko aho nyene ni inama nkenguzamateka y'abarundi atari y'abafaransa n'abongereza. Yego cyane. None ibyo numva ko biseke, none bibonekana ko umengo ntibakorera abarundi bw'abarantunga, si kuvuga ngo umuntu uri kurasuzugura cyangwa uri kuragaye ibyo umuntu abarika aho nyine cyo wibaza iki ibaza ikibazo. Imiliyoni 9 z'abantu nibo bagutoye, nibo bagushize ngaho kugira ngo ubaserukire. None ubaserukira mu kuki ukoresha ikibazo aho kiri kubera kibiri mu gifaransa n'icyongereza. Ibyo bice bigaruka ugatanga raporo, utanga raporo hariya aba nabo bagutumye bazobona ibyo, kuko hari abantu bipfuza gusoma ikirundi bakabona ko ikirundi biriko birabandanya. Ibyo nivyo kuko mbere ubiravye hariho abarundi benshi bazi gusoma ikirundi gusa batazi gusoma igifaransa. Urumva rero nk'abo baba bakuwemwo, ntibashobora kumenya ivyanditswe, mu gihe bogira amahigwe bakamenya ukuntu bakoresha amaordinateur canke inyabwonko, sinzi ko ariko bazita mu kirundi, byobagora kugira ngo bashobore kumenya ivyanditswe, kuko nta kirundi kiba kirimo, haba harimo igifaransa gusa n'icongereza. Kandi noneho n'amategeko nk'uko tubivuga kare, ibwirizwa shingiro ryonyene rivuga riti ikirundi n'ururimi rw'igihugu cy'u Burundi, kandi amategeko yose yanditswe ategerezwa kubanza kwandikwa mu kirundi, hanyuma gaca ashirwa mu zindi ndimi zemewe n'amategeko y'u Burundi.
ariko rero naho ibwirizo shingiro rivuga ngo bitegeza gushirwa mu ikirundi gitegeza kubanza gusohorwa ubwa mbere mu mategeko, nibaza yuko ivyo bitogarukira ku mategeko gusa, byogenda no ku bindi bintu byose, nko kuri ibi nyene turiko turabona bijanye na n'iyi mihora ya internet canke ubuhinga ngurukana bumenyi, navyo nyene byari bikwiye kujako abarundi batazi gusoma igifaransa cyangwa batazi igifaransa nabo nyene bakashobora gusoma ivyari byo. Reka tubandanye turabe iyi nayo uyu nawo n'umuhora w'inama nshinga amateka, wowe nawo nyene ntaho ufise werekana yuko umuntu ashobora gusoma ikirundi cyangwa ivyanditswe mu kirundi. Kandi abarundi nibo benshi, nivyo abanyamahanga bafise umwanya wo gusoma ivyo abarundi bariko barakora. Naba we kuba muri twese tuba muri Amerika, kandi aho urabona amakuru ariko aravugwa y'u Burundi ku mateleviziyo ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni kangahe urumva bariko baravuga ngo inama nshinga amateka y'u Burundi yagize ibi, inama nshinga amateka y'u Burundi yagize ibi, nta n'umunsi warimo. Ni gake cyane kabisa, kiretse habaye ikintu gikomeye canke kibi ni usanga nta mwanya babifitiye kuko si inyungu yabo, si inyungu kuri bo. Reka tubandanye. Iyi ni umuhora wa leta y'u Rwanda, hariho igifaransa agumenga ni Tanzania, murantunga n'ivyo ni Tanzania, hariho igiswahili n'icongereza, kandi naho ushira uzana urupapuro canke page y'icongereza usanga mbere hariko n'amajambo y'igiswahili menshi gusumba icongereza, ariko ushize ku giswahili usanga hari igiswahili gusa, nta congereza usanga kivanzemo. Urumva bo bumenga bashira imbere cyane igiswahili gusumba icongereza. Neza cyane. Iyi nyene ni leta nyene ya Tanzania. Aha naho ni umuhora w'inama nshinga amateka ya Tanzania, naho nyine urabona hajya hari akantu kirabura yuko hari igiswahili, uhafyonze naho nyine haca haza urupapuro rw'igiswahili nk'uko ubibona hano bunge la Tanzania. Donc usanga ibyanditse ko byose harya ari igiswahili gusa. Hanyuma tugiye hakurya mu Rwanda naho urabona ko nabo nyene bafise ikinyarwanda ku muhora wa leta, ushize ko ufyonze ku kinyarwanda haca haza ikinyarwanda gusa. Ni inama nshinga amateka yabo nayo nyene nuko irafise ikinyarwanda, ufyonze ku kinyarwanda haca haza amajambo y'ikinyarwanda. Nivyo nkuko wabivuze, ntituba turiko turavuga nabi igihugu cacu, tuba turiko turakebura kugira ngo ababijejwe bashobore kubona ibitariko bigenda neza, bashobore kubihindura bigende mu nzira nziza nkuko mu bindi bihugu bimeze. Nkuko wabivuze nivyo umuntu arashobora kurabira ku wundi ingeso nziza akayikurikiza. Hanyuma sinzi ko ari akajambo ufise ho kongera ko mbora dufise iminota 4 isigaye. Ya akajambo kanyuma je no uvuga uri kuraraba dukwiye gukunda, tukikunda ubwambe, tukikunda uko umaze kwikunda, nubwo uri kurakora ibintu abantu bavuga ko ari bibi, we wamaze kuba wikunze ukabikunda ukabikora, bitebuka abantu bazogira gute, bazobikunda. Jewe nasaba aba bavyeyi bacu baturi imbere, abantu baduhagaze imbere baturi imbere, ingabirano twahawe n'Imana mu myaka 50 iri imbere, mu myaka 100 iri imbere, aho gutera izima ezitere ibandanye ikura, tubandanye twiyumva ko turi abarundi kandi ikirundi ari cyacu, ibyacu tubikore mu kirundi, kuko ibaze abantu bose bakoresha
rujya rurimi rw'igifaransa yego ku ma site yose y'ibinyamakuru amasite yose akoreshwa n'abarundi n'abantu bafashe umwanya bakiga ziriya ndimi yego kandi umwanya wo kuvuga ati reka twige ziriya ndimi uba munini cyane gusumba uw'ibikogwa yego ukaca ufata wewe uburiwe n'ivyerekana uburiwe nturi kurabikoresha cyangwa nturi urereka abantu uburiwe yego umufaransa ntashobora gufata umwanya munini ariko ariyumvira kubyo wagize ko wanditse ibintu yumva kandi abona ariko mu gihe woshyiramo ubuhinga ugakora ikintu cy'ubuhinga ukagikoresha mu kirundi azovuga ati mbere ibintu yabikuye he yabigenjeje gute internet cyangwa amaradiyo nta gihe barigera bazibira ngo nutavugira ku icyongereza igitegeko ntaririho ndibaza nutavugira ku icyongereza ntituzoguha umuhora ivyo ntibibaho iryo tegeko naryo bashizeho bo barashyira ngaho wewe gikora ikirundi nazo gishyira muri systeme y'indimi kw'isi nitwebwe abarundi nta ako kadirisha ntibakazibiye ngo ntimushyire ku ikirundi oya nimba abanyarwanda barabishoboye abatanzania bakabishobora tweho none habuze urumva ni twebwe urumva turakwiye gukora dusize imbere tugakunda igihugu cyacu tugakunda ibyacu nk'abarundi ibintu bibi tukabiha umwanya muto nubwo abantu kenshi usanga dukunda ibintu bibi ari byo duha agaciro cyane mugabo tugerageze turabe kubera iki turabarundi kubera iki Steven yoba yaserutse ku isi aserukiye mu Burundi kubera ikundi muntu Nyandwi Hirari n'abandi bantu baserukiye mu Burundi bataserukiye mu Rwanda nubwo tuba mu bindi bihugu tubayo bivanye n'ibibazo nyine vyabaye ariko nubwo ndi nk'akarorije ndi umwene gihugu wa Amerika mugabo ijana ku ijana ndyama mu kirundi nkavyuka mu kirundi ndira mu kirundi nkaseka mu kirundi cyangwa nkatwenga mu kirundi byose ndabikora mu kirundi yego cyane yego kabisa tugerageze turabe kuko n'ingabirano yacu nibyo kabisa turabashimiye cyane nawe yuko akanya kaduheranye twatanguye dutebye gatoya kubera ingorane zari mu buhinga bw'ivyuma kandi no muri iki kiganiro nyene twamye tugira utubazo tw'amajwi n'umutumire twari kumwe ubwa mbere tukimuronka ubuhinga bwagenze nabi gatoya turamubura turasubira kandi kumurondera urumva rero ibyuma by'abazungu no musi ntibyadukundiye neza cyane ariko turizera yuko uwundi munsi nitwabahamagara muzo twitaba akamo kacu mukaza tukaganira ku bijanye n'ibintu byerekeye igihugu cyacu murakoze neza cyane Steven Raphael murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza twebwe nta kibazo umwanya wari wo wose si ibyo gusa kuko urazi ko iminsi isa n'ingane hari igihe tuzohura tugahura nyine amaso ku yandi kuko ibikorwa byacu twabitegerezwa gukora iyo ubona ko hari ahantu umuntu ahahonyoye hashobora kuba hari amahwa ntubimubwire urumva ubugize nabi natwe amahwa turayabona rero si byiza ko twokwemera nimba dutinya kuyahonyoramwo abandi bantu ntitubemerere ko bayahonyoramwo muragize neza cyane murakoze cyane nibyo ntiturigera tubona amaso mu yandi tukaba tuvugana kuri telefone kandi nkunda gukurikirana ibiganiro byanyu kuri the SYUB show nuko rero tuzorondera akanya kugira tubonane amaso mu yandi tuganire tumenyane neza nuko murakoze cyane mugire uwa Mungu mwiza Imana ibane namwe murakoze cyane nuko rero murakoze mwese mwami mukurikirana iki kiganiro ikibiriraho ikiganiro cyacu rero kirarangiye mugire uwa Mungu mwiza Imana ibane namwe Hello. Yeah. Uramaze kuva live. Sinzi Okay.
nta kibazo kabisa ya uro musi nagize ibibazo by'ijwi ariko ndibaza ryumvikana none hariya ntiryumvikana se oya ijwi ryumvikana ariko hageze igihe urabona hahandi wewe wapotera sawa kubera ubu umaze kuja muri systeme sawa